ibintu byatubaye ko ntivyari vyoroshe ubuzima bwanje naciyemwo mu ishuri ko ntivyari vyoroshe kabisa. Warakunze umwigisha? Asha yego vraiment abo twiganye barabizi ibintu byinshi ubuzima bwo gufungwa hari ibintu byinshi ntarakina narafashwe hari n'abantu bavyibagiye ntivyari vyoroshe mariage kurondera amafaranga kungene twashitse dusanga ibintu bizimvye ijya parcours ya mariage guterereza ni histoire ndende rero ntivyari vyoroshe ariko n'urugendo turimo. Biroroshe kuronka ivyo ufatira ko kugira wamubwira abarundi ikintu kibatweza. Iyo ubaye muri quartier ukazana umukozi akakubaha ariko rimwe kenzo iri yahejeje akazagenda kuganira n'abandi bakozi sivyo. Hanyuma rero wowe ukacusohoka bakakugurira portail yaje usohotse ukazobona umukozi w'umugenza w'umubanyi akavuga we KIGINGI uranahugiye da urumva quelque part ugushaka kuba bakubahe muri quartier uri umupapa bientôt urayibona ariko wa mukozi nawe image agufise ko siye ubuseriye urumva nubwo buzima rero usanga turiko turacamo ugasanga ningwe ndabira nk'iki type na weje yewe urumva ariko quelque part nyene ugasubiza ubwenge inyuma ugasanga uri kumuhora ubusa none akuzi mu biki akuzi uri umufu akuzi ugira ibintu by'ibisazi none kubera iki yo gufata nk'ibintu byango ndagize yambu papa naka cyangwa ndagize yambu boss oya ubuye turabafu nta kundi mudufate gucyo turavyemeye turabasazi nzogire ngo we naye ndakuye ni we nawe ariko murabasazi bashoboye kumonetiza amafaranga biciye mu busazi bwabo umva uragwana nyene kugira bigutunge none byoguma ari ubujuju hama niturorengemo n'inoti aho twoba dupfuye kabisa. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi ahandi ndagubira ko ari juste gale cadre from RSK Black Man Shoni Black. Beno kamera mwitu musaza turi mu kibanza ciza ni do Key House. Ndabura ko vyamaze komera Queen Poem idasanzwe ndabura ko dufise umutumiro no munsi mwite umugenzi wawe mugenzi wanje ni n'umugenzi wiwe. Shatse mwite Alfred Aubin. Komedia mwise Mr. KIGINGI salama. Salama. Urameze fresh. Jemeze neza, meze bien vraiment. Umusaza yambaye ibintu vya blue and white. Unapendeza sana. Asante sana. Hari wambwiye ngo na maefe y'ivyamwa vy'urukundo. Umwaka mwiza kai. Yeah, meilleur Ego. N'abantu bose. Ego. Twarukana mu mwaka uheze. Ego. Nike kintu wishimira mu mwaka uheze washoboye kurangura? Umwaka uheze ni byinshi cyane twarabiganiriye twarabivuze nabonye byinshi sana ego biteramo twakoze byagenze neza ama voyage twagize ego kubaka ego voilà ni byinshi vraiment 2022 n'umwaka ntibagiranwa kabisa ku buzima bwanje n'umwaka ntibagiranwa ku buzima bwawe ntivyari vyoroshe imbere ko dushikira ko bitari vyoroshe ndakeneye kumenya Mr. KIGINGI yes umaze imyaka uno makuze wo kwira umwaka wa 11 winjiye muri comedy nibiki vyinshi batazi kuri wewe je nta binyegezwa mu buzima bwanje byinshi bihari ni bon nta kintu je sinzi nta kintu vraiment cikinyegeza mfise muri jewe wapi ntivyari vyoroshe nibiki bitari vyoroshe ntivyari vyoroshe carrière urabizi ko bitaba vyoroshe nyene akazi kose karagoye akazi kose no kwiruka byari vyoroshe nyene kubera n'ubuzima bushasha ukabandanya ukora umwuga wawe ukagerageza kuba umuntu yubashe kandi umwuga rimwe gusaba kuba umuntu atiyubashe ico kiri mu kintu nagwanye naco muri uyu mwaka wa 2022 kubera hari ikintu ndemanwa muri twebwe umuntu abashaka sivyo nka wewe juste Gaël uracara umusore niwagira mariage hari ikintu kiri muri wewe ushaka ko abantu bakubona kuri sérieux hama ugasanga ariko urumva hariho yindi image wahaye abantu ivyo rero urumva hari igihe usanga biguperturba gato ariko twariyakiriye tu badufate nk'abafu nta kundi nayo tugire gute ugitangura uvuze ati badufate nk'abafu hari abatabona neza yuko ubikora wavyiyumviri oya bon ntiwatawe akarorero reka ndaguha akarorero urabona nk'ubu uragize mariage uragira abaye muri quartier sivyo narabivuze la fois passée nakantu kigeze kumbako iyo ubaye muri quartier ukazana umukozi akakubaha ariko rimwe kenzo iri yahejeje akazagenda kuganira n'abandi bakozi sivyo. Hanyuma rero wowe ukacusohoka bakakugurira portail yaje usohotse ukazobona umukozi w'umugenza w'umubanyi akavuga ngo we KIGINGI uranahugiye da urumva
quelque part ugushaka kuba bakubahe muri quartier uri umupapa bientôt urabibona ariko wa mukozi nawe image agufise ko ziye ubuseriye urumva nubwo buzima rero usanga turiko turacamu ugasanga ningwe ndabira nk'iki type na wejeye urumva ariko quelque part nyene ugasubiza ubwenge inyuma ugasanga uri kumuhora ubusa none akuzi mu biki akuzi uri umufu akuzi ugira ibintu by'ibisazi none kubera iki yo gufata nk'ibintu byango ndagize yambu papa naka cyangwa ndagize yambu boss oya ni wakigingi nyene nta kundi nivyo rero urumva ariko nibisanzwe uco wiyakira nyene ukabe normal bisigura ko hari igihe rimwe na rimwe ugomba kuba kigingo muri wewe ugasanga bari kwagufata nka kigingo kuri stage bien sûr kuko umwanya wose nituba turi mu kazi sivyo umwanya wose je ndashobora kuvyuka nkagenda niko niyumvira ibintu by'ubuzima ndiko niyumvira amafaranga yava ariko ukazibona uwundi muntu nawe ariko arakuzanira ama histoire urumva hari umwanya wa stage hari umwanya wa ndetse kuvuga yuko mu buzima busanzwe mu buzima bwa misi yose ndi serieux cyane nkara oya ariko hari igihe nyene je sindi wa wundi mwanya wose muri ye oya mais on est obligé kuba muri ubwo buzima kubera uwo muntu araza akagira ati kigi ntwenza ukaca twenga nyene ukaca muraba akantu mubwira ugira twenge ariko sivyo urimo muri umwanya so ariko nukumenyera n'ubuzima nyene ni kwakira urumva mu myaka 11 uko umuntu agenda arakura mu mwuga ariko agakura no mu buzima buri ruhande sinkunze kubifatanya jewe hariho vie privée y'umuntu akabaho nakazi sivyo me urumva ibidukora rero twebwe umengo biragoye gutandukanya umuntu yakubonye winje muri banke uzibona abantu bose batangiye gutwenga uzibona umuntu atangiye ngo higi ngo we kigi kandi ukamengo nyene ni kawe ko kudenigra ariko usanga nta mutima mubi sesa nivyo rero ariko sinovuga ngo ntivyari vyo ngo vyari bigumye go oya n'ibintu bisanzwe ariko ubuye tuko turabirengana ubuye turabafu nta kundi mudufate gutyo turavyemeye turabasazi zogire ngo we naye ndakuye ni we nawe ariko murabasazi bashoboye kumonetiza amafaranga biciye mu busazi bwabo mwaramonetije ubusazi bwanyu nuko nyene urumva uragwana nyene kugira bigutunge none vyoguma rubijuju hamane turorengemo ni note aho twoba dupfuye kabisa bije kuyindi point bidasanzwe byari byoroshe kumonetiza ubufu bwabo muri imyaka 10 ni buke ni etape abantu bagenda baravyumva ubwa mbere ntibaba bavyumva urabizi buke bagenda baratahura yego no munsi amahera nakorera muri 2015 siyo nkorera ubu kuko nasanze abarundi bafise ibintu tegerezwa gukora kugira baha agaciro sinibaza ko ari n'abarundi gusa hari ibintu bimwe utuntu tudukrishe yusabye amafaranga uri umusore bagira ngo naye agenda kumarira mu biyeri ariko iyo uje uri ufise bage agira ati arari halwaye arari harasyon epo tugasanga tukira abasore twariha amarasi twafise n'ibidogo dutunze ariko tukubera babona ati nimbire nayo kuyerereza aho mwibare ariko urumva nivyo ugasanga la société hari ibintu gukwega utegeza gukora mais bien sûr ni vyiza kuko nitwoguma twese turi célibataire Andersi nka Juste Gaël ariko utegerezwa nyene kubikora quelque part ni vyiza uraba stable uramenye yuri kuraja yuri kumwe n'umuntu uganira akakubwira ati musangiye urugendo arakubwira ati uyu muntu mwavuganye biki byagenze gute aho rero ndakubwiye ivyo yaro nibindi utundi tuntu wo nimbura umubiri ukunda kuraninga witambukira bagira ati ayo mahera ariko arasaba nta natondera igitoro urabibona tubabuje kugura imodoka hari igihe usanga bitari muri gahunda naho abantu benshi babona yuko umengo ni Rix Rix irazimvye urabibona urumva la société iragutwara mu tuntu utegerezwa gukora kugira baguhe esteem urumva rero aho twahereye siyo tugeze ni intambara n'urugendo yego hanyuma bakaguha esteem kwera hari n'abaguha esteem kwera wa voyage urabibona abarundi niko bameze abarundi barakunda umuntu agiye hanze naho umara y'umunsi umwe reka ndagutera inkuru kera je nkisohoka cyane mu maboate narakunda kuryoherwa narasohoka naratembera hama ukungera ubuno winjiye muri night club nyene uvuye par exemple mvuye Kigali urona Kigali nagenda vendredi nkakina dimanche lundi ou mardi nkabandi ngaha hanyuma vendredi nkasohoka nkaja muri karaoke cyangwa nkajahe ukabona umengo ni ibintu pourtant ndi wa undi nyene nukuvuga
turakunda ibintu byo hanze cyane naco gituma hari nibaza hari nibibazo cyane uzubirabe indirimbo izo mpari abantu bose bavuga ati kweri kibaraba ibyo hanze kweri kibadakurikirana abartiste biwacu umengo akantu ugiye mu gisagara ca Bujumbura ubare bukunzwe ubare burabwa ubare bwiza bukunzwe nubwo abantu bavuye b'abanyamahanga sivyo canke abarundi babaye hanze nona kudondegerera amazina ucu bibona hariho hejuru hariya mu ngazi hariho gucyaye Belgique hariho gucya kumugiriki nukuvuga umurundi nka mail urabona ahantu heza nkaha nyene turafise akantu ko kudenigra mengo nivyo kwa murundi ariko turafise curiosité kuja kuraba ivyo ibivuye hanze mengo ibivuye hanze biteguza kuba vyiza iyo rero ni defo nini cyane urumva nivyo twarabiciyemwo genda Belgique ugarutse ukabona umengo amaro kigisava ego uwaciye Belgique we rero aca bigira ibintu asha je hajya niyo nize ego le 29 neje nangiye mu makaminuza cyangwa zomvunda arakubwiye ngo ego hajya narivuje orteye gauche urukumbwira ikiri amano ibintu wagiye uryama mu bitaro arakuvura ino ucuraga urumva baragaku ukabona ko baguha estime kubera ego ni vyiza ariko dukunde ni vyiwacu umuntu usima kumuha agaciro kubera banje kugenda kubera banje kugira amengo c'est ça ni ntambara rero changement de mentalité bizogenda buke bihinduka comedies no mugutandukanye n'umuziki kuko umuziki wa muri Rivienne wa mwabivuze arashobora gusohora indirimbo akazuririmba imyaka 10 ariko comedy mwamuronka ibintu bishasha haba ivyigisha societe cyangwa bituma babandanye baryoherwa cyane biroroshe kuronka ivyo ufatira ko kugira wamubwira abarundi ikintu kibatweza nivyoroshe utegerezwa no vyita gute no gusakambura niko novuga no kurondera nivyoroshe urabona nko par exemple bitwe dukina utegerezwa gushiramo l'effet d'actualité cyangwa kina ibintu ubona ko biba mu buzima bwa misi yose ukungene dukura kungene turegwa ugasanga hariho birashikanye ugasanga nk'ubuye hariho nk'ibintu kubera dukina ibintu nyene byo muhira ibintu ugasanga bana gutelefone akubwira ati mbeki ibintu byo muhira byose uravyandagaje ubishize hanze byose kumubwira ati calme twanone nobaho gute ariko kenshi kiryoshe nuko nivyo mariko ndavuga biba byaratubaye ko muhira kumwene twarezwe niki usanga nabandi benshi ariko bakuze aje twese ubuzima tubayemo ni bumwe ngaha ego sinovuga ngo ni bwiza cyane gose ariko class moyenne twese turimo usanga education nimwe ico mwaburi wanyu nico natwe twabuze ico twaronka nico namwe muronka urumva umuntu ari retrouver bikoza kwindi poem dasanzwe kenshi na kenshi hari abantu babona mengana akazi gasanzwe ugasanga ariko avuga ngo rega kigingo ni minota 5 gusa ngo nengo 5 minutes ngo canke 20 ngo nengo uvaye amafaranga ngo atari sawa ego bon ivyo urumva ni vya bindi nyene je nka jewe abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndazimvye ariko je ndazi ko ntazimvye kuko ndazi umuruho bintera hariho nibiraka mpeba hariho nibiraka ufite abantu bazi yuko tuza bikaca bisohoka ariko suko bigenda kuko urubanza imanza ziratandukanye bagutumiye muri yubire ya 25 ans de mariage bitandukanye n'umuntu agutumiye muri corporate ibintu vy'akazi ntuza gutera blague zo muhira mu bakozi b'ibanki sivyo bagutumiye muri mariage ibyo uvuga muri mariage bitandukanye n'ivyo muri dote umva hose uritegura naco gituma hari gihe jewe abantu bunda babwira nti ndafashwe kubera mbona atamwanya mfise yo gutegura iyo evenement ubwo rubanza hari abantu mbwira ati ndafashwe vraiment kubera iki kuja kumubwira ngo biragoye wamubwira ati nyongera amafaranga kuko bisaba kwicara nkiyumvira nkavyuka mwijoro we ntabitahure tenue byose urumva ugasanga rero abantu rero nuko biyumvira kandi ntuzobibakuramo nuko batubona babona yuko umengo akigingi musazi umuzaye ntaburi ivyo avuga ariko ndabitegura bon bien sûr hariho vyinshi biza ari improviste nyene biza gutyo papa ariko hariho nivyo urubanza ugategura nyene c'est ça rero bijya bintu vya 20 minutes ngo uzozigira iminota 3 ngo uzozigira iminota ingahe jewe aboye vraiment bambabarire legenda ndakubwira nti ntibikunda yego ntibikunda hanyuma benshi bakavuga gasigaye
kibabura kasigaye kigira mbe kigira ikijyambwa abarundi rero ni babi kandi rero uwo muntu yabikubwiye kigira ikijyambwa mwasubira guhura haciye iminsi ukazibona ko gosha ndagufana jewe ndaraye ibintu byawe ariko warengana ngo kasavye ngahe ko ariko wakavuga karaho ntuze reka ndagutera inkuru hari umuvye yigeze kumpamagara uherutse afise ari mu consultant urabibona consultant agiye kugira bafita gute gusigura bafita gute kugira expose etude yagize hanyuma aravuga ati jewe abantu bantumye ko reka ndondere kigingi tugende tuduganye hanyuma muri expose yanje nzoshiremo entracte yaranyishe hanyuma rero je arambwira ati none bimeze gute ndamubwira nti bana mail yawe ndakurungikire performa ngo yango bivugire ngaho ku telefone ndamubwira amafaranga nguvuze wigaki umva numuntu en plus urumva yarazinanye na mutama yarazinanye n'umutama kuze nguvuze ngo urana hamwe wihasene ku telefone uca wihasene ukungena ameze angahe uvuze ariko mbega urazi kigi ariko uri seriga ntego kuri nayo kuduga nayo najewe ngira expose ya etude nagize ntayo bamaye mahera ariko mwe mwibaze yuko sawa ba imva yagira nantuki rero je nk'ivyo rero biranyica kuko ndavuga none mutama urumva nk'uyo rero ntuza kumenya ibyo sigara aravuga yumvire nk'uyo yamakije turi babiri hagize ahantu mu kabare ku mugoroba bagira deba yiwanje oya n'akantu kakabwa sinzi umuntu yagahenze niko bimeze ariko urumva abarundi tubanye tuzinanye mwasubira guhura kuri mariage gushaka iki sigaye zimvye ariko ntacu ibintu ukora ni byiza sha ariko sigaye zimvye kumbe yaranyendagaje nyeme ewe abavyeyi barajamwe yatari wa ndiko biza kuyita point bidasanzwe maze imyaka 11 uri kuratwenza abarundi basanzwe batwenzwa ni abarundi batwenzwa n'ibintu byose erega gutwenza abarundi barataba nkuko namuranda bivuga abantu bose n'abakomeje abarundi nico gituma bagoye no gutwenza mu buzima bw'abarundi hari umwanya wo kuganira ari umwanya wo kubona nico gituma uzubirabe aba artiste bo hanze arafata sketch imwe y'amajambo nyene agakubita tourner Europe yose ariko ivyo ntiho bigira abarundi ngo mve ngaha ngo ivyo nakinye abari ivyo nkinira abanyagitega nkinira abanyarumonge cenja mu burigi nkine vya bindi nyene vyaragiye kuri YouTube ntibibaho kubera iki abarundi muri nature yabo baratwenza hagati yabo so kugira umutwenze nuko uzanye ikindi kintu gishasha gikomeye bitandukanye n'abazungu nta mwanya bafise w'ububare nta mwanya bafise baguma mu nzu bagira iki ivyo umbwira byose biramutwenza ko bafise ubuzima buri stress twe natwe tegeza kuruhuka mu mutwe akabare kirasiko kuja mwibare niho renda kubwira yuko chaque quartier hari umukomedie chaque coin de rue hari umukomedie gusa urumva hari ababikora nk'umwuga n'abandi babikora nk'intuze niyo difference yonyene biriko biza kuyindi point bidasanzwe KIGINGI harakari mpora numva ngo mbwira ngo bijya ndirimba ngo ntabwo ari kwiryohera bari business ari umugore asaba umugabo ati ndirimbira zijya ndirimbo uhora uririmba kuri stage y'amajambo y'urukundo mbona abantu bose baca bagomba kuyagira agwabo nanje ubingirire mbe nawe bihora bishika zijya comedy duhora duhereza imbere yuko uzidutweza twebwe bari nakwaza akabara twenga canke naho abari business na bo atagiteramo ndiko ndategura ni ibintu involontaire bandiko nkubita blague nkabona natwenze nkuko nawe nyina nkubita blague nkatwenga iyo ndiko ndategura igiteramo hari genda mbwira nshere umviriza akakana haje imbere yiwe allo muraho mumeze neza umviriza abarundi rero basigaye bameze gutya na gutya akambara ako niko nahandi monagira shere ivyo bintu bikuremo urumva ewe umuntu mfitiye azaranyereka nyene kandi biramfasha cyane biramfasha kuko arandongera umwanya bitandukanye n'abandi twara dukorana bose ndabubaha ariko ufise umuntu nyene muri kumwe mu nzu kubita blague akayumva muba muri kumwe biroroshe cyane atahura n'ivyo ugira rero n'abantu bapetete usanga badafise nico gituma ndabishima badafise uwo muntu babwira ariko je ndamufise urumva bon sinovuga rero ngo misi yose ashaka kuvuga ngo ndamukinira oya ariko hari igihe mba mvuga nti iracamwo tu
yigenda yiza abantu abarundi kungene biyumvira yitegeza gucamo sindinde kuyimubwira ariko niyindi ndamubanza ntumveje none gutya ibintu byo wabona muri ville turi kumwe wa munsi bona ndagakinyagira kugera azamo naratwenza fresh aho nshaka coffee ariko so kuvuga ngo ndamukinira oya ubuzima nibwo kwa mari comedy voilà turaganira n'ibindi turavugana n'ibindi bintu tukayego bikomeza ku yindi poem idasanzwe kai hamwe uhura n'umuntu w'umujinya akaguha kanya ati je nkeneye kumva jewe Colonel Mujinya iblague za kigingi untera inkuru yashoboye kugutangaza cyane kuvugishika kwisi iblague umuhereza ni ya je abantu bose ndabatera inkuru en fonction n'ukungere ndamubona umuntu w'umuvieux bavuga ngo numumesha kenshi ncandondera histoire ariko sindabimushire ko abo nk'abo bavyo benshi ntibaza mu biteramo duhura mu mariage aho mba DMC hari gihe mvuga nkabona umuvieux ariko ayikenya ubwanwa bakambwira ko ari umumesha yashishwe je sindamuraba je nikubitira blague gusa nkirabira hirya hanyuma nkakina amarigere y'abavyo muri quartier kenshi yaratwenga bihera twenze kuko ari rokonesa muri we sino nta muntu vraiment novuga ngo arampiyo challenge ngo ingu ntwenze je sintwenga wapi n'ubuntumira kubera batanga amafaranga abakereke parakunda ivyo nkora aratwenga rero sindahura gusa urana nko mu manza hari umuntu abatumiwe yego umuvyo agahindukira ati uyu muntu arakomeneze uyu nuwahe hari abavyo batazi bari coupe du monde ibintu bya entertainment tarakimwe bazi nkavyumva ariko arabaza ngo uyu arakomeneza mu mutwe nkako je ndagakorera ko barahari abavyo bacu babamesha frustration rigere retraite urumva ugasanga quelque part nyene n'umujinya nta kintu kimuryohera ariko uragira nyene kugira abaryoherwe nta kundi imbere ko dushikira ku biteramo wimirije ndafise ikindi kibazo ubuzima bw'ubustari ntibworoshe kumenyekana birafise amahirwe y'ivyayo birafise n'ibindi bintu bizibira umuntu hari challenges zimwe zirazi gushikira avuga ati jewe ntawe umukomedi amenyekanye gutya ibi ntibabimbako iyo kumenyekana ni bon je nibaza ko birafise nkuko wabivuze birafise ibintu vyiza birafise n'ibintu bibi yego kenshi ariko je mbona ko je kurande rwanje bibi nta gaciro ndabiha ariko vyiza nivyo bigize yego hari utu avantage yego urafashwa n'abantu kubera bagukunda ivyo bakorera ariko ntihabura n'ibindi bintu usanga mu buzima nyene kubera bamenye ati ni naka ni kiginge bikaca bibi bintu canke bakabigira ibintu biri too much wavuga akantu gatoya umuntu gasanga abigize sisa iyo bivuga uwundi muntu vyari ko ari bisanzwe urabibona me cane muri rusange vraiment nta bibi vyinshi bihari hama vyiza naho birahari turagenda mu ahantu mu service atandukanye ukabona baragucishirijemo naho atari vyiza yewe tuba turi je manza gutonda vraiment jewe kenshi sinkunze kuyibabura kuko bazi no muri Bibiliya bavuga ngo uze wicara imbere nyene urubanza ruri wakuzana imbere uze wicara inyuma nyene urubanza ruri wakuzana imbere kuvuga ngo ni kubera ngo ndi kigingi cyangwa ni kubera kigingi seko muri kino gihugu hari abantu bakomeye cyane gusumba kigingi kandi bafise ikintu bariko barakorera igihugu urumva ndatonda hanyuma rero ukazibona nk'umutipe hari ya chef wa agence ati kigi ngo hano kabona ranchishijemo ariko ndi arrange ko bitababaza abantu ndahasize nkabere mumbabarira urabona sijeyo urabona abantu bacha batwenga kenshi ati genda turakwemereye urumva ni nutu avantage nyene ni sino nta bindi nyene inzu uwo mpangiye ntarigera nkurira ko loyer ngo niko nandi kigingi ngiye gusuma mu isoko ahubwo barandugiriza abatipe n'abamesha ngurayadukuramo nawe ngo yazane nibuka twigeze kugenda kurondera kirato tukumwe na madame ambwira ati guma mu muduga ubu ni wagenda kuko ngo tujanye baca baduza nikayaduca karayadukuramo reka natwe tukerekiro aca agenda akagura we niba hari abantu bataba bamuzi nyene akigurira kuri mwenshere bakamarshanda ariko je bambonye asha ngo guhera 2012 ngo yaraciye nuko rero ntivyari vyoroshe tuguma tubona haguma akantu kamwe gasohoka ahantu hose agatrailer haguma hari caption yitwa ntivyari vyoroshe
iyo twumvise ntivyari vyoroshe kigingi ntivyari vyoroshe turabizi ko bitaba vyoroshe ariko ateguza iki abarundi ntivyari vyoroshe ni spectacle ndiko ndategura spectacle nzovuga ivyo nzokora bambe ni spectacle ndiko ndategura nzokina ibintu bimba ibintu vyatubayeko ntivyari vyoroshe mw'ishuri nzovuga ubuzima bwanje naciyemwo mw'ishuri ko ntivyari vyoroshe kabisa warakunze umwigisha asha yego vraiment abo twiganye barabizi nzovuga n'ibintu vyinshi ubuzima bwo gufungwa hari ibintu vyinshi ntarakina bivanye n'igihe politiquement turimwo bitaba vyoroshe nyene kubivuga ariko narabihaye iyindi angle nziza kugira abantu bamenye kameme experience narafashwe hari n'abantu bavyibagiye kungene nafashwe bon n'ibintu vyinshi rero ntivyari vyoroshe mariage kurondera amafaranga kungene twashitse dusanga ibintu bizimvye ijya parcours ya mariage guterereza ni histoire ndende rero ntivyari vyoroshe ariko n'urugendo turimo n'urugendo ntivyari vyoroshe ariko twarabishitseko ivya mbere n'ibindi rero bizogira ni giteramo rero ndiko ndategura nifuza kuzokina Imana inkundiye mvuye mu Bubiligi mu mpera z'ukwezi kwa kane ndamukiza yego akaba ari VIP sindagira VIP n'umunsi wa rimwe hari abantu rero babinsavye mbara ati kigi hariya kuri messe vraiment abara abantu benshi twe ntidushobora kuza bivanye n'igihagararo bivanye n'icubahiro yego barambwira ati rabo tugirira kana azoba ari rero ambiance iri itandukanye na bijya bindi ahantu muri dans un bar hari calme ahantu hameze neza abantu bashobora gufata bya binyobwa abifise bafata hanyuma kwinjira kanoti kazoba gakuze gato ariko je urazi ko ntigera nexage numva VIP nawe nyine hajya biratandukanye aba VIP baratandukanye barasumbana hari umu VIP 200,000 yumva ari normal wamamagaye muri VIP normal ariko hakaba n'undi mu VIP adashobora kuza kuri messe ariko qui peut payer par exemple 50,000 ava ati moi je peux pas payer 5,000 quand même muri barundi twese ariko je 5,000 wapi ariko 50 bare nkazana na madame tukaronka table atakavuyo atawuduci ruhande ata sécurité w'amaboko kandi aba sécurité bafisi yaje sinzi gituma amuzwibo bon kubera arabagangi ama miskra bafatanye ati bankene ahantu hari ayere bambabarira babounce bava bankorera ko wala zamurasha mo deodoro urumva sasa rero niyo rero ndiko ndategura yego nibaza nkuzonavuga n'ibindi ibintu byose bizonja mu buzima maze gucamwo vyo mu Bubiligi ibintu byose ibintu yego umwaka wari munini cyane tuba tumenyere kigingi sama kubera kigushima ukwezi kwa kane nagira ndakumenyeshe yuko igiteramo nzokora kizoba gitanguje urundi rukurikirane rw'ibiteramo sinzosura gukora muri sama gusa hariho ibintu bita amasho azozaraba akazozaraba mu bibanza bitandukanye ubu mwaka ntanguye avril kubera harabayeho rotare bivanye n'umwanya ndafise izo ngendo zo mu Bubiligi mu kwezi kwa gatatu janvier février byambanye mwanya muto cyane kubera mamanza nibiki ni retrouva ntaronsa kanya go gutegura neza sino nzokorera mu bare butandukanye ahubwo banye n'ubare batangure kuturondera au mois d'avril urumva nzokorera mu kabare un peu VIP nibaza ko shobora kuba ari hotel ariko yindi rero nzoca ngenda nkakorera mu Kanyosha nkakorera mu Kamenge nkakorera muri Virohero Kanowe nkakorera kwa Gerard nkakorera nzogenda chaque fin du mois ngira hanyuma uko bizogenda biratera imbere pourquoi pas deux fois par mois ariko kigingi sama izoba yisa kuko ijya ni festival nzana aba artiste bo hanze bigira ariko zoba tukora n'abaloko nka hostinga abantu bazi nka Churchill barayizi muri Kenya nka kujya nyene nka kwita joke ariko nkahamagara undi mais pour le moment tuzogira répétition aba petit bazoza aba jeune babajama dukorana comedy tuzogenda turadekuvura bashasha urabona nk'ubu aba artiste bakunda kwiduga kigingi ntadufasha mais je no bafasha gute ntagira nanje aho ndabafashiriza ifo rero ku créer ico kintu kubaha scène rero ni gute ni fo yuko baza bararonka ahantu baperformingira bafise public nziza bakaronka n'utwo dufaranga sivyo naho ndabafasha kigingi sama ariko urana baciye umwaka ugasanga ariko ubuye tugiye kuza turakora rero muri ayo mabar hanyuma niho rero tuzobona abandi ba mutima
zobona abandi ba kigingi zobona abandi bantu uziye kuko bazoza biyandikishe hanyuma tugira ama repetition ndamubwire nti ibi bintu bikuremwe ibiye ni vya bien ahubwo uri trefort muri ibi reka gukina ivyo urabibona hamwe mpa ikintu muri kigingi sama kenshi mandi ko ndirukanga ndondera ugasanga wanashaka kenshi ndabareka bose bakajaho hari n'abantu bidoze bambabarire cyane bavuga ati kigi twaje kuraba we waje 22 en plus rero abo bapetisi bose babi mais umupeti ariko ugasanga umupeti agubiryamye ko pendant 3 ans we muri warumva yuko afise yongabirano mais bientôt ça sera un peu sérieux ils auraient une vie un peu professionnelle zogira ma répète dans l'après un après-midi turi kumwe nkababwira nti non iye ni gutya wewe rindira we kakaba nkaga club rero turafashanya iyo rero uronka ahantu uzura performinga uzurakinira rero nka stage ugenda uri ameliora ariko nta kuntu ukina muri sama ukaje kamara uzusura ukina indi sama hama ngutera imbere biragoye ninaco gituma rero n'umugambi mwiza ndiko ndagira uvuga mu kwezi kwa gatano abarundi bitege kwa gatandatu mu kwindwi mu kumunana ariko ntizoba umva zuca dukora kigingi sama hanyuma mu kwicenda tubandanye ya program yacu mu kwicenda ku 10 ku 11 gushika muri December muri kigingi sama twarabonye aba comedian benshi twarabonye aba ba mutima twarabonye ba gasore abo nabazwi hari abandi bitwa ba intelligent hari abandi bitwa ba Marcelin hari bitwa ba mukanyosha kitwa ba divan hari kaya ko mukanyosha kitwa ndakiba karabizi cyane yego ndakibagiye nanje karabizi cyane gose ndakarabutse cyane twarabonye baraure twarabonye ba defense twarabonye nabandi benshi cyane mbega ko wavuze ko baririmbyi ko wavuze ko ba comedian benshi mu Burundi hari abakomedi kira quartier niki kintu uzofatira kugira abapeti utora umwe ano matana ushobore kuyagira hazo casting cyane imbere na mbere nagire shimire d'abord Pasak kuko hariho umugambi dufise uzogera gushika mu kwa gatandatu aho tuzoshobora kwegeranya bice mu bitaramo bitatu bizotegurwa bitaramo bibiri nimba ntihenze akaba ari murayizi Pasak yaje kugira ifashe dans le domaine dollar sasa rero hariho tuzogira casting izoba mu Kamenge hariho casting izoba mu Kinama na casting izobera mu Buterere ariko nikibuza yuko uva ku Musaga nuko gusa niho twafokasinze iyo ntuze mu quartier nord bikaba bizohera byose habaye ibiteramo ivyo biteramo dutumire l'Union Européenne isanzwe yashize uburyo muri iyo programme ya Pasak ego tuzotumira aba journaliste niki ni kugira tu detecte ayandi matala ni ibintu vyiza cyane ni ibintu bizoca binabandanya rero muri vya bindi vyanje umva ngiza amahigwa abiri urumva hari ivyo ngiye gukora bien sûr nshigi mfashwe mu mugongo ko bisaba uburyo tuzogira casting tukumwe n'abaje ba il défense n'abande turabe abapeti bafise impano hama bakorera igiteramo entourage abo baba bemeze aho baba yuko bashoboye kuja kuri scene hanyuma rero abo ntibizoba biheze kuko Pasak ngaho oye jenzo bamejeje ariko ntibabandi rero nzoca nzana hiyongere ko nabandi kuko nkabo oye tuzoheza gukorana bya Pasak ndabizi neza ko muri juin abantu bazaba babamenye muri juillet abantu bazaba ariko muri December ifa yuko mananya nakira nabandi rero ndakibona nk'ikintu gikomeye ndakibona ko muri period mu kiringo c'umwaka tuzoba tugeze ku rugero rukomeye twizera yuko amashene yacu y'amateleviziyo azoba yatanguye gutahura ivyo bita maduratere cyangwa ivyo bita kugura content kuko jewe no musi ndafata video nzoba mfise bar fata video iyo video ndashaka kwifata neza kugira ubundi muntu ashoboye kuyigura nico kintu tutaragira ko nga amateleviziyo si menshi ntaratahura ico kintu kubera nta content afise bambabarire aruko handi kungene bimeze jewe sinirukanga ku miryango sinirukanga muri ngo Brarudi impe sponsor oya je create content hanyuma content yanje niko bimeze muri Kenya niko bimeze muri Uganda niko bimeze mu bihugu biriko biratera imbere nuvuga ya mateleviziyo azayiruka avuga ati kigingi ico giteramo cawe kizobera ku mutwenzi ni ci wanje nukuvuga je mpasa live kuri televiziyo runaka baca bagira publicité avant narabipropoje muri messe ariko nsanga imwe mu masheni y'amateleviziyo nga sanga ntibabitahura ntavyo wumva
ntibumva l'impact d'abord ubigirira publicité ukamara tout un mois ubwira abantu ati itariki 28 vous allez suivre en exclusivité live kuri chaîne yacu igiteramo ca Kigingi nukuvuga umuntu adanaza amapine ushaka kuzana publicité umuntu adanaza iki ushaka kuzana publicité uvuga yuko twe turiko turakubita live barareduiza écran bagacishamwo ikidandazo imangazini vyagize imana naka imangazini nde byaba abantu bose bagira ibiki bakacishamwo nukuvuga la télé naho ikiganyira iradandaza biciye mu kintu kiyerekana conyene kimwe ariko urumva kenshi baraza ntibazi ivyo ari byo baba bashaka ngo gufata ngo bari twe dufata nk'ubu niko vyagenze werutse imwe mu mateleviziyo yaraje irambwira ngo urumva ngo dushaka ngo duze ngo bari twe ngo dufate ndabwira ati okay kuba dufate bica bigenda gute ngo duca tugusaba amahera make nije ndabariha ahandi ni mwebwe muri sense kuza kungurira content kongire ndabaye content genda rero mugire publicité ndabibabwira aragenda aragisha inama redaction arabasigura ati tumare tutamwa tuko turasigura Kigingi sama abantu bazane publicité kuko bizoba biriko birabwa mu Burundi bwose hano hose yashika start time uravyumva no mu Ruyigi umuntu atazoba yaje muri Kigingi sama azoyibona live ca wiyumvira rero abantu baba bashaka kuhanisha kubera bavuga ati ni numerique abantu barabona abantu bariko barabiraba bavuga ati show irikirabwa n'abantu 4,000 10,000 ibihumbi 10 ariko barabiraba ugacisha ko yuko ufise imangazini mu muji wa Gitega abanyagitega zo bariko barabiraba urumva naho rero amateleviziyo yandaterera imbere nivyo rero twizera jewe nzobitangura ndabizi yuko nta mahera nzoba ndiko ndabikuramo tuzorondera nyene tutwo ku muryango tudusangire nabo bapeti ubwiza imana ishiramwe runaka rikasponsoriza c'est mieux ariko tutanespera yuko ejo abantu bazotangura kubona ukungena amafaranga yinjira ukungena ayo mashini y'amateleviziyo ariko arugurura eske baratahura ico content baratahura ukungena ushobora kwinjiza mu mahera bo kwinjiza amafaranga kugenda gufata ibintu biri kuri TV5 ugashirako ari uko dufise ama concert yigwa arabanga kandi ayo ma concert wagize live hari abantu bo biraba bari kure bari mu mahanga bari he ivyo rero bigaje bituma Gerald Pulence akora ama televiziyo dahari hari umuntu tuko turavugana tuzogira live kuri ku bantu bari hanze abantu bari hanze bakariha 2 3 5 dollars bagashobora kuraba live bagashobora kuraba live kuko urumva ngaha ntibirakunda bakaraba live bari hanze abantu bari ino nibaza ko bikunda kuko bisaba les moyens de paiement izi kenshi abantu usanga badafise vya PayPal ibi vya ma carte bancaire bibona ico gituma tuzosaba abantu baze mu bubare barihe ayo mafaranga make ariko abo hanze nabo babibona sisa haciye imyaka myinshi abarundi abantu mukora ikintu kijanye na muri ko murasaba amahinguriro ama entreprise atandukanye nabikorera ivyabo babandanye bashigikira bashoboye nabo nyene kugira ico bakoze ko kuri visibility zanyu twama twabibonye n'ivyo mu biteramo barahamagara nibi nabiri ariko kenshi na kenshi ikintu ca sponsoro ebana ni kibazo gikomeye cyane mu Burundi bibaza ko kubwa bifiraga Kigingi biriko biraza je sinovuga ngo bisa nabi cyane biriko biraza vraiment jewe ndashimira n'abariko baranyizera hariho ama company tugomba gukorana sinoreka kubashimira kuko bantoye mu bandi yego biriko biraza impingira cyari ndende ariko ni bukebuke je nibaza yuko ni politike y'abartiste ni bimwe president aheruka kugirisha ntuzeya none societe kubera iki jewe yoza kumpa miliyoni zingahe ata exoneration ya ronse kuko handi urabizi bimwe vya loi sur le sponsoring twamatiko turabivuga nibikenewe ko tubisubiramo ahandi ribitegeko kubera leta iba yavuze ati nakugabanije amafaranga angana gutya mu bindi bihugu nakugabanije amafaranga angana gutya nako exonere autant ayo mafaranga rero ntugiye kuyashira mu mufuko utegeza gukoresha aba artiste locaux muri visibilité y'ivyo bintu vyauje kudandaza muri ibi nibi ariko urumva iyo exoneration itahari iyo loi sur le sponsoring idahari jewe nimba mfise societe ihingura marakuca ikomeye cyane mu gihugu akarorero hanyuma ndashaka visibility ndashaka brand ambassador me brand ambassador bigenda gute nuko jewe ninazana icuma gikanya marakuca leta kubera iryo teko rihari canerekana nti umu artiste ngiye kumuriha baca bangabanya kuri obere hariya kudedwana so nico gituma rero ubuye nabo ba privé nabo bantu bose bikorera twabona baduha je ndabishima uko vraiment ni urugendo rurerure ni ibintu bisaba guverinoma nayo kubwira ati turakeneye amafaranga kuko twubaka ibarabara tugiri ni ibintu rero bisaba hari ahantu utegezwa kwigeza nico gituma mukuru w'igihugu ariko aravuga ati dukore tubanze dutera imbere ibindi bizoza n'amafaranga mu artiste namandiko ndabivuga n'amafaranga mu artiste azoronka wenyene
umurimyi ataratunga nibikunda je ifo ko umurimyi aronka inoti kuko nico kintu cambere gitunze umurundi ikintu cambere gitunze umurundi si kumviriza umuziki si gutwenga kuri YouTube ariko araba kigingi ifo ko ashobora kuronka ibintu nama ndiko ndaguha akarorero umuntu aryoherwa gute yahaze je nahamagara igiteramo hanyuma abantu bakaba ibiharage bigeze kuri 5000 azoza gute akubwira ati reka shagufye nawe nje kuri ibihumbi 5 ku muryango ndiko ngura ikiro kuri 5000 mbanza kurondera ivyo kurya ariko umunsi ibyo kurya vyagiye hasi muceri wagiye hasi biharage bikaja hasi akagura ibiharage 800 ni yahembwa utwo dufaranga twiwe igihugu cyo valeur y'amafaranga zuba yasuye kugira agaciro nukuvuga azoshobora kwiha loisir ni luxe vuga ndariha inzu ndihe amashuri y'umwana ndi sigarane n'amahera yo kugira iki yo kuja muri karaoke yo kuja kuryoherwa ariko urumva nashobora kwa meme kujwanya les deux bouts du mois uriko uramuzanira ama histoire ya karaoke ukuranzana histoire ya comedy yacasha reka manze nge abana bagiye hanyuma ivyo bindi sesa cyo gituma dukore muri rusange n'abartiste duhimiriza abantu gukora ivyo bindi tukuma twiyumvira ku ruhande rw'iwacu ruhande rw'abaririmbyi badufata fo batugirane no hamagara abantu ahubwo dukore kuko ujya munyagihugu mutoyi umufan wawe adatunze ntazokuraba kuri YouTube ntazokugura Android uravyumva kugira ashobora kuja kuri YouTube abarundi dukoresha YouTube bangane mega zigugwa gute uravyumva ivyo byose ni terambere rero bukibuke natwe tugashikirwa ama YouTube yacu akarubona abantu 2 millions kubera iki ikaruzi mu kavirage bose bafise YouTube barateye imbere haramatara arasharja afise aragura amayinite kubera iki ibintu akora biramwinjiriza naho rero umukuru w'igihugu avuga ati kora mesherizami kora natwe abartiste rero reka natwe tumufashe tubwira abantu ati kora ja mu koperative titeza imbere reka kwigungana wenyene reka ja hamwe n'abandi kugira duteze imbere igihugu niho natwe tuzoshikirwa abartiste ibire ndiko ndavuga Imana idufashije igihugu cyacu gatera imbere uzobona abapeti bacu nibo bazowika niho zo kubona abapeti mu myaka 10-20 Imana idufashije niho rero uzotangura kubona umu artiste wo mu Burundi agura inzu 5 urabibona amanikwa ku billboard bamukubita histoire ya 500 millions ya vrai apana yandi twumva mu nyuma bambwira ngo c'est vrai urumva n'umugenzi wanje ntunteranye urumva niho uzobona ibintu niho uzobona ama company atwubaha niho uzobona tugira ama jet privé apana kugira muri Ethiopia umwanya wose urabibona ni nurugendo dutegerezwa gutera imbere twese tugakora mu mutwe tugategerezwa gukora kugira amadomene y'ubuzima bwose bw'igihugu ashikirwa aho uyu muscripteur azoba komeye aho uyu mu modo w'umurundi azoba ari ku rugero rukomeye twumva aho umuririmbyi azoba ageze ku rugero umukomedi azoba dukubita Madison Square tugenda gutwenza baki urabibona umva ariko urumva ntidushake kwikompara nabijya bihugu biri ku rugendo rundi bigeze ku rugezo ngo niko wereke ngo umuziki w'u Burundi ngudashikira miliyoni 2 none biraba bandi barafisa yo mikoro yo kuja kugura amayinite canka amahera yaronsa arondera ibiharage c'est ça ni ivyo rero abarivyi basigaye baronka opportunité yo guhura n'abakuru b'ibihugu rafopa sinarumvise umwe mu baririmbyi asaba yuko botuzanira umushikiranganje w'umujene kazaraja no muri boîte akaraba ingene bimeze kabisa bamwe baravuga ati ivyo vyimviro ni vyiza ariko abandi nabo bakavuga bati mbega burya aba artiste mwebwe nyene muri rusange mwe wese muri rusange arazi ico ashaka bo iyo ni polemique ni ibintu vyateye polemique sinobijamo cane je ko sinkuza kuja mu madeba ariko igikorwa nshime umukuru w'igihugu d'abord guha espace aba jeune kugira bavuge ibintu bibakora nararavye kiya kiganiro rero umwe uko umwe yabivuze canke nibaza ko intumbero kameme ashaka ineza y'abaririmbyi yego faso rero bivugamwo kumwe nabivuga harabo bitaryoheye harabo bumvise ko biri insensé n'abandi bavuga ati c'est normal birumvikana yego ariko ikintu kimwe no jo kubabwira nuko iyo uri kuravuga ngo umushikiranganje ugwaruka abaririmbyi nibaza ko bangana gucya mu gwaruka naho bari 10,000 turafise ugwaruka rurima turafise ugwaruka ruri mu gipolisi ugwaruka ruri mu gisirikare turafise ugwaruka abanyeshuri none ufatiye kuja muri night club gute kandi hari abandi bigwa mu ndimo ubundi nawe acasaba umushikiranganje azi ivyo kurima canke atahura aba jeune mu makoperative canke atahura ikimbo rero nibaza ko yafashe ku ruhande rwiwe ariko igikuru nuko yashaka ineza sino kugira deba
numva nanje nto bijamo sinobijamo cane yego hanyuma umukuru w'iwacu akaba flexible akatahura nyene aba artiste bacu ntibiba vyorosha ariko rugendo ni rurerure bizogenda neza yego tuma duse n'abasozera kai kuko musubire kandi ngugende ngo Belgique ngo quartier matongo y'ubugari no ivyo navyo yego ni mu kwezi nzogenda itariki zibiri imana ibigiyemo imana ifashije yego hanyuma bisigiteramo Rosette nzokinira mu bubirigano bita kuri Blue meka ari ucana babirigi hari biteramo byinshi entreta abarundi nabo basigaye mu bubirigi basigaye bakaze ariko nta mujinyi umuntu wese azoronka ivyo afise uwo munsi nyine hari igiteramo kindi kandi nabo nyenda bifurije n'abagenzi banje cane ndabifurije kuronka hariyo nibindi nabuke rero Lowit rero hari rencontre ikomeye cyane abarundi bariko bategekanya abantu baba 4,000 3,000 babayo cyane baje bavuye muri Serbia oya n'abarundi basanzwe na diaspora aba communauté y'abarundi baba mu Faransa en fait ni championnat ya basket yamiba rero mu bihugu muri ivyo bihugu vya Buraya ubu rero umwaka izobera mu ahantu bita Anvers mu Birigi aho hazoza abakanadien abarundi bakina basket b'abakanadien bafise intamba bamwe bavita intamba Canada abandi usanga bita les hirondelles urumva biguma biri ku Burundi ni ibintu vyiza cyane kandi biryoshe bizoba Lowit kise ntawizi ariko jewe igiteramo ciwanje kizoba Rosette tukazoba turi kumwe na senda nabizi intatana Europe ziriyo intatana Europe nibo bazogira agrementation nabo nyene ivyo birori karibu cyane ntumira abantu nyene yego yagiye warakubise 1.5 ubu naho nizera ko imana izomfasha agira 1.5 ndashaka kutayishikana canke nkayirenza kise bivana na mood urazi kungene tumeze twebwe bivana na mood hari gihe mvyuka nasaze hari gihe mvyuka na umengo mbaza kubikwega hari ngiye mvyuka umengo ndi pal meze nga urumva senga imana ariko kandi imana yumva sinzoba mvuye ngaha narihiwe ibiye y'indegire y'imiliyoni n'amajana mfatirwa amahoteli ngirente kugira mbe pal imana ifashe vraiment uwo munsi nzobe kandi nibaza ko bizogenda neza bizogenda neza kigingi tuma duse n'abasozera hari ikintu cyagikino tuva nga tutavuze oya je nibaza ko vyinshi nabivuze navuze imigambi mfise navuze ko turi hamwe dufasha umugongo na Pasak ibintu numva no subiramwo abantu bo mu quartier no ni ikintu gikorwa gitegeza kurangira mu kwezi kwa gatandatu nakuvuga tugiye kubikora bientôt navuze ibiteramo bigiye kuzabiraba sindabitorera izina bizoza birabera mu malieu atandukanye kugira tu decentraliser comédie mu muji centre kifo kugira mu Kamenge Gera Plaza pourquoi pas canke mukanyosha kwa ntamanza canke kwa tundarara ko mubwiza urabona hano hose kwa ndorere mukinanira mugatumba hari akabaga ipine hano hose tukagira mugasenyi kiriride mugasenyi ari akaba juste gaye hanyuma pourquoi pas Gitega Rumonge Rutana hari abantu bamwe bambwira ati vraiment uratubanira ikarusi turagukurikira ya de fonctionnaire kuri kutoza gakigi mu Rutana je sindakinirayo mu Cibitoki najanyweyo na twe tugiye gufasha sinakinye neza ntiyari spectacle yanje twe kumwe n'abaririmbyi benshi sinzi kuvyibuka dufasha umwana yavutse afise malformation hari intara nyinshi taragendamo izo rero kugira naho nyine hari ingabirano urumva tugende tudekuvura voilà jewe numva ari ivyo hanyuma nshimire abantu bose bandanye badutera intege numva ni ibintu biryoshe cyane abantu ayo ma societe umva yuko avuga ati genda shaka gukorana kigingi biraduha icizere yuko ejo ni heza yego kandi bikanatujyohera kubera ubuzima burahinduka umuntu arava ngakaja handi abashimire cyane kandi si jeje nyene n'abandi barafise ingabirano nyinshi dukorane n'abandi ba artiste benshi hari kibazo ngima nange nakubajije la plupart y'aba artiste iyo bagize ama mariage kenshi bacha basubira inyuma mu byo bakora sinzikora ama responsabilité cyangwa ibindi babe bafatiriye ari wowe uko tubona ubandanye ushira mwishaka kandi uri kurakora cyane gusumba uko wahora mbega niki kinyu kurakora ni ubuhe buhinga wowe canke akabijya ukora kugira ngo ubandanye ukora gusumba uko wari uri umujene ari abantu bamaze iminsi bambarira ngo kingo ntitukibona ibintu vyawe wowe uvuze ngo ahubwo ngo ndakora cyane ariko no bo ofete ni strategie iyo ugiye kubaka iyo wubatse hari amabezo yandi yinjira mu buzima bwawe nuvuga ya video wari ukora yo gutwenza abantu gratuitement nta gaciro ibigifise sinzi kurabibona jewe nta ma video nkikora yo gutwenza gusa don't run muri fe bya bintu byo gutwenga abantu biruka bagira ngo ya je nkora video
bien sûr baba bandondeye iyo societe impaye publicité ibishaka abantu batwenka be viral negeza kurushiramo ibintu bitwenza ariko ari mu sente kubera ndariha loyer ndariha ikiejo imana imeza genzoro nkibondo uwo mwana akeneye amata akeneye so biramutse bikunze umva umutwe nuzunguruka cyane muri vya bini byo gutwenza gusa oya umutwe nyabo nuzunguruka cyane mu ni banki runaka yompa produit no bakorera gaki ntuze microfinance no bagirira gaki comme ça nkore en même temps mboni cinjira nico gituma rero abantu hari bamwe bavuga ngo ntitukibona ariko jemba ndiko ndakora hari ivyo batabona kubera bataja ku marezo sociaux ariko jemba na yankora ibiteramo navyo umva ko bigiye kuba vyinshi bazobibona 2023 nako bazobibona ego je rero kubwanje izo nguvu wumva nuko nyine uvuga ati simara amazi umwana w'abandi nticwe n'inzara utegeza kwiruka kuko nta mama ndirira oya mama ni jewe nyene urumva uriruka ugira urugo rwawe urutera iteka nawe image yawe iswanye urabona ivyo byose n'amahera guswanya image hanyuma kugira n'ibindi biraka ejo bize umuntu agira ati juste Gaël ndamuravye vuba twokorana ararodona l'image nshaka kuri we urabona voilà ibintu nk'ibyo Kai ndagushimira cyane nizera ko nikindi gihe nitwabagara muzo twitaba asante sana ego ndi ngaha nyine kugira tuganire kandi nukuntu nguru dufasha natwe nk'ivyo biteramo birakeneye ko dukora ama video dukora amanuzi tubwira abantu ati bana azoba ari hehe ubu naho ku kwezi ni hega kigiya naho uyo woma ka interview gatoyi ubu naho ku kwezi naha ivyo ndavyemeye Queen poem sana reka ndabashimire bose muri mwahevye muri muri abana natwe ko ndababwira ati gahunda mwayumvise guhera muri avril gushika mu kwezi kwa kwindwi abantu turi Belgique France n'ahandi Sweden n'ahandi duhurira Bruxelles Queen poem masubira dutwenza asubira turyohere hama kuri micro juste gale cadre from our sake black man shody black bya camera yari umusaza mukaba bandindira ibiza byose byo kuvukora ku mubiri kuko byose birabaza bye bye ciao la vista la ushlo mushlo none